Hari ibihuha bimaze iminsi bikwiragizwa ko ikiza ca coronavirus coba caramaze gushika mu Burundi. Haranavuzwe n'umwigisha wo kw'ishuri ry'Abafaransa ngo yoba yikekwa ko uyo mugera. Aha rero muganga Tade Ndikumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida, yakuriye inkoni abantu ku gishitsi ko ico kiza kitarashika mu Burundi. Tumwumvirize. Itangazo ry'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida yerekeye ingingo zo gukinga ikiza ca coronavirus. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje aho tugejeje mu gukinga ikiza ca coronavirus. Bwa mbere, kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 Ntwarante 2020 twararonse amakuru ko hoba hari umuntu yoba yiketswe ko ikiza ca coronavirus. Uyo nawe ni umwigeme yitwa Mathilde w'imyaka 29, afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa, yagendeye igihugu c'u Rwanda kuva igenekerezo rya 5 Ntwarante gushika igenekerezo rya 9 Ntwarante 2020. Haheze indwi atashe mu Burundi kuko asanzwe ari umwigisha kw'ishure ry'Abafaransa ari ngaha i Bujumbura kw'ibarabara ryitiriwe Iprona. Niho yumva umunyarwanda yitwa Nganji Arno babonanye igenekerezo rya 6 Ntwarante 2020, boba bamupimye basanga agwaye kiza ca coronavirus. Kuva rero turonse izo nkuru, uwo Mathilde n'abandi babiri bari basanzwe babana mu nzu, nabo nyene bafise ubwenegihugu bw'Ubufaransa kandi bari bafatanye urugendo ruja mu Rwanda, twaciye dufata ingingo yuko bagumizwa mu nzu bari basanzwe babamwo iri mw'irohero ya mbere ibarabara rya Rutana inimero 20. Tumenyesheje kandi ko mu rugendo bagaruka ngaha mu Burundi baje n'imodoka, ariko wabazanye ngo ntibamwibuka neza. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida, kuko dusanzwe dufise abahinga babinonosoye, twaciye rero tubasaba kwihutira kuja gusuzuma abo bantu aho baba muhira. Basanze rero amagara y'uwo mwigeme Mathilde ameze neza kandi atakimenyetso na kimwe cyo kwerekana ko afise ikiza ca coronavirus, haba mu kuvyerekeye guhema nabi canke ubushuhe. Ariko ntivyagarukiye ngaho, twaciye rero dufata ibipimo vy'uwo mwigeme, hanyuma abahinga bo muri laboratoire y'igihugu iri mu kigo ca INSP bari kumwe n'abahinga bo muri OMS, vyabaye ngombwa rero yuko bafata ivyo bipimo bakaja kubipima dukoresheje ubuhinga bukomeye bita PCR mu gihugu mu rurimi rw'abanyamahanga. Rero ibipimo bikaba vyashoboye kuboneka uno munsi muri iri joro gihetse isaha 8:30, tukaba twasanze ata coronavirus agwaye. Muri iki gitondo kandi kwigenezo rya 18 Ntwarante 2020 ku mupaka wa Gatumba hakiriwe abayoboke ba Zebiya birukanywe mu gihugu ca leta ya Demokratike ya Kongo bangana 1593. Nkuko dusanzwe dufise abahinga b'abaganga ku mipaka yose, nabo nyene bashoboye gusuzumwa kugira ngo turabe yuko atabimenyetso by'irya ngwara ya coronavirus boba bafise. Uko ari 1593 rero nta bimenyetso twababonye ko, naco gituma abahinga b'abaganga bazobandanya babakurikirana aho bagiye kubacumbikira muri iyi minsi. Kubera ibi rero dusubiye gutangaza ko gushika uyu munsi mu Burundi atakiza ca coronavirus kirinjira. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buboneyeho kandi aka kanya ko gutangaza ko ingenzi n'abenegihugu bavuye i Dubai baza mu Burundi nabo nyene bagiye
kumara iminsi 14 basuzumwa mu kibanza cabigenewe kuva ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 19 ntwarante 2020. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida subiye gutera kamo abene gihugu ngo ntibacike ivutu ariko babandanye bakurikiza amabwirizwa y'isuku harimo na cyane kwitaho gukaraba n'amazi meza n'isabune igihe cyose mu kwinjira no mu gusohoka mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Muri ibi bihe byo gukinga ikiza ca coronavirus kugira nticinjire mu Burundi, dusubiye kandi kwibutsa abene gihugu yuko wa mugenzo wo kuramukanya dukorana mu minwe canke tugwana mu nda twoba turawuhagaritse. Menya neza ibikoresho byo gukingira amazuru n'umunwa bimwe bita mask bigenewe gusa abantu biketswe ko ikiza ca coronavirus, abagwayi canke abaganga baba ariko barafasha abo tuvuze. Kiretse abo rero ntibikenewe ko hoba abandi bantu bambara bijya bikoresho bita mask, kiretse ko ari ugusesagura kandi nta na kimwe bishobora kubafasha kugira ngo bikingire ikiza ca coronavirus. Turongeye kandi kumenyesha yuko muri kuva tumenyeshereje yuko abene gihugu eka mbere n'ahantu hakorana abantu benshi boshiraho ibikoresho kugira abantu bakarabe. Turiko turabona yuko abadandaza bamwe hamwe n'abadandaza b'imiti bariko barikika mukiza mu kuduza bimwe birenze urugero ibiciro by'ibyo bikoresho cyane tujya basanzwe bakoresha mu kwisukura canke novuga n'ibindi bijanye no kugira isuku. Ibi rero turamenyesheje icese yuko ingingo ruhasha zigiye gufatirwa wo wese azofatwa muri ubwo bubisha bwo guca amaboko abene gihugu. Wivuze neza ko mu bihugu nk'iburaya aho ibihugu bimaze kumenyesha yuko coronavirus ari kiza abantu benshi babona bambaye amamaski. Nivyo arico nomenyesha ngaha mu Burundi ntibikenewe kuko icambere coco nta muntu turatora ngaha agwaye kujya mugira wa coronavirus. Ica kabiri kujya mubona mu bindi bihugu kugira ngo abantu benshi bambare mask bevanye n'igitigiri cy'abantu bagwaye bari mu mihani wabo bashobora kuba bariko baragendagenda kandi muzi ko ijya ngwara yandukira biciye kuhema. Rero aha muco notanga nuko mask ari gikoresho gifasha kugira iyo hagize umuntu yanduye coronavirus yari karasamura canke karahema iyo migera ntisanzare. Murumva yuko ari gikoresho c'umugwayi. Abandi baca bakoresha mask zindi z'ubundi buhinga bita respirateur nibajya babaganga bariko baramuvura. Abandi nk'ubu nka mu Burundi atakiza turata muntu agwaye turabona biya byose ntacyo bimaze no gusesagura uburyo ahubwo bituma abene gihugu bacika ivuto. Rero ariko baranyumviriza baba bafise ama mask muhira canke ahandi boyabika neza mugabo ntaco ari karabafasha kuko nta kiza kiri ngaha mu Burundi. Iki naco hari mu meshema kure yarabajije ati mbega ko tubona bumvise ati byo byaragoranye kugira ngo dushobore gupima urya muzungukazi nagira benshi yuko gupima coronavirus hari ubuhinga novuga bubiri bukoreshwa. Hariho icambere kuba ubona ko afise ibimenyetso bya twese tuzi. Ikimenyetso cambere n'ubushuhe naco gituma dufise ajya mascanner canke ama thermoflash turaba uvuye muri iryo gihugu tugenda tudondagura tuzi yuko umugero maze kuba wakwiye muri ico gihugu kubera ubwinshi bw'abayigwaye n'ubushuhe. Iyo rero umuntu asenga mu twona nta bushuhe afise tubona yuko atakimenyetso tuba tumubonyeko. Naco gituma iyo tumonye ko ubushuhe avuye muri iryo bihugu muranyumva neza tumaze kubona ko abantu iyo benshi bagwaye bituma iyo migeri kwiragira ahantu hose. Twaba umuntu yari aba hariya kuko uku twebwe turiko turakora maranze kubona yuko
mu bihugu vya buraya abantu babaye benshi batagishobora kubashira ahantu hamwe, umwe wese mu cumba ciwe basaba kuba bari muhira. Abantu rero imigeri imaze kugwira, bamaze kurenga ibihumbi n'ibihumbi, turashobora kubona ati umuntu avuye muri ico gihugu naho atakimenyetso tumubonyeko c'ubushuhe, ko tukibonye tuca tumushira ahabigenewe kugira ngo tumusuzume. Nibajya rero tuvuga tuti muba murarindiriye en quarantaine. Mumvere yuko umuntu tuse muri quarantaine si umugwayi, ni umuntu turindira tukaraba. Rero quarantaine ashobora kumara iminsi 10 canke 12 canke 14 bivanye n'ingene abaganga dufite turiko turaraba ingene ameze. Dufatire kurujya mu mwige mu Faransa, mona ko yaravuye hari haheze iminsi itari miki. Twarabonye neza yuko nta kimenyetso na kimwe twamusanzeko. Mugabo kuri nyene yavuze yuko yashobora kuba yavuye mu Rwanda yarafise umukunzi batoye kwirya ngwara. Tuze tuti iyo yahabaye ka contact étroit. Rero twaciye dufata ibipimo. Ibipimo rero twabigenza gute? N'ubuhinga burebure aho nibaza yuko muzoronka ivyigwa nimba rejo tubasigure neza ingene bigenda. N'ubuhinga busaba ubumenyi bwinshi kandi bukoresha ibikoresho ngira ngo tutari tumenyereye ino bita PCR, no kuvuga uragenda ukinjira muri novuga biragoye kuvuga cyo bitanwayo, tugakuramwo ARN niyo yerekana yuko umuntu afise infection y'umugera. Ni materiel genetique dukoresha. Rero bisaba ubuhinga burebure kandi bisaba ubwitonzi. Iyo rero ivyo bikozwe urashobora kubona neza yuko atamugera atakimenyetso na kimwe c'umugera afise. Mu minsi iza naho tugiye kuzana uburyo bita diagnostic rapide. Ni kuvuga iki? Ni umuntu ufata igipimo kikaje kikwereka yuko yoba afise umugera ushobora kuva kuri grippe, kuri coronavirus canke umugera wa sida, kakwereka ati turamubonamwo imigera mu maraso. Ico gihe rero naho nyene tuca tugenda rero tugakoresha uburyo twakoresheje ejo buzimvye kandi busaba umwanya munini, aho tuca turatuti mbega uwo mugera. Ico gihe urumva test rapide irakwereka ati uyu nta mugera afise, wari wo wose aburumva nta ngorane. Muri abo naho nyene curaba ati mbega uwo mugera wo buva kuri virus yihe. Tuca dukoresha ubuhinga rero nabwo twakoresheje ejo, aho tuja muri genetique y'umugero wari wose tukamenya tuti uyu uva kuri iyi ngwara, kuko imigera itera ingwara ni myinshi. Ngo buhinga rero turiko turakoresha ubu. Ivyo bizoza kugira bidufashe nk'igihe twiketse abantu benshi. Muga gushika ubu abantu ntibahumure, abantu bafise ama mask nibabihagarike kuko ntaco biriko birabungura, kuko ahanini izo mask zozikoresha ntituvyifuza. Haramutse habonetse ubugwayi ico gihe tuca dufasha kugira ngo ntaguma ahema ngo imigeri iguma igenda.